Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Felicien Bankunguka mumenye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi tuganira iki? Uyu munsi turaba igiseke caho hambere n'ico bagihinguramwo. Igiseke caho hambere rero reka mbanze ndakibereke hanyuma duce tubandanya. Iki ni igiseke, ndiko ndabereka igiseke. Murakoze cane rero, igiseke murakibonye nico hambere. Ico rero caba gikozwe mu bavuga ngo ni igiseke c'inganogano. Igiseke c'inganogano caba gikozwe mu migano, bakijisha mu migano. Ico ni igiseke co hambere. Hanyuma rero ubu kubera imigano harayitagwiriye, ariko bafise ubuhinga bwo kujisha ibiseke, baca bikora ku mifuko. Imifuko bakayisonorora, hanyuma rero bakajishamwo ibiseke. Baca bifashisha ivyatsi vy'ishinge, hama rero bagaca bajisha ibiseke. Nuko rero hambere hari ivyo biseke bajisha mu nganogano, ibiseke vy'inganogano bijishwe mu migano. Haraba n'abandi bajisha ibiseke bagakoresha intaretare canke inzafu n'inzafu, bakagikoresha intaretare n'inzafu, bakabishirako n'amabara meza. Ubu rero muce muraba rero mugereranye igiseke c'inganogano n'igiseke gikozwe mu mifuko. Igiseke rero gikozwe mu mifuko uza gusanga cera, kuko usanga imifuko ari yera. Tuca tubiraba bihagarare hamwe, murabe igiseke c'inganogano, murabe n'igiseke cera gikozwe mu mifuko. Ikaze n'igwanyu, murakoze. Murakoze rero, murabonye ubuhinga bw'abarundi. Iyo hatabonetse imigano ngo bashobore guhinguramwo ibiseke, mwabonye yuko ubu imifuko ikora. Niho ubuhinga buri rero. Hari n'ibiseke rero vyinshi ubu bidakozwe muri bwa buhinga bwa kera, muri vya bikoresho vya kera vy'imigano, bagaca bikora ku mifuko. Niho tuvuga yuko rero hari ubuhinga, abarundi n'abantu b'ubuhinga buhambaye. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, murabonye ubuhinga bw'abarundi. Reka tuzoganire mu bindi biganiro vyo hanyuma, mvuga nti tugire amahoro.